kaze muri bwanya burunga kaze wumviritse ukuri wahishijwe kugira ntutere imbere. Aya n'amahigo ya kabiri. Bimenye Burundi Communication Center ni kazoza kuri twese. Iganiro nibimenye naco bitwaye mugitegurirwa na Tade Nzigamasabo mugishikirizwa n'ishirahamwe Bimenye Burundi Communication Center BBCC. Bimenye Burundi Communication Center ni kugawe, ni kuganje, ni kugabarundi twese. Tagaru sagambe ugwaruka turi nyuma yawe. Bakunzi b'ikiganiro bimenye naco bitwaye turasubiriye kubaramutsa. Bimwe mu vyategerezwa kuba bifise ikigo cy'igihugu kibikurikiranira hagufi n'uruhara rw'ivyabaye mu karere mu gutunganya igihugu cacu ubu no muri kazoza, kuko abadutegeye muri kazoza abo bariho twabimenya canke twareka. Mu Burundi bucikukira ivyabaye hagati yo gutsinda ko mugambwe iprona no gutanga intahe yo kwikukira haraciye imisi 287. Imisi 287 ababijejwe badasiba mu biro gupanga igihugu. Vy'ukuri bariko bapanga intahe yo kwikukira canke bariko bapanga ubwicanyi bwo guhonya abahutu. Turabiye igiti kuvyo camye ivyariko birategurwa muri iyo misi yose vyari ubwicanyi, kuko ivya mbere twabibonye inyuma y'imisi 25 yonyene umugambwe iprona utsindiye ukwikukira. Haciye hagandagurwa uwaharaniye iyo ntahe umuganwa Rodoviko Rwagasore. Yaza kuba Paul Mirerekano w'umuhutu ubwicanyi bufatiye ku moko bwaca butangura mu 1961. Ntawuzi umwaka bwari guherera, kuko abari batsinzwe mu matora nibwo bashaka. Ico bikoze kuba Rodoviko Rwagasore yari umuganwa vyaratumye abahutu n'abatutsi baticana, ariko muri iyo misi 287 hishwe abaganwa benshi cane. Ako kabaye akamizwe n'ingoma y'abahima. Abaganwa bacitse ku icumu ry'abishe Rodoviko Rwagasore, benshi muri bo baciye biyita abatutsi, baca baba baragaragaje ko abami banyuma kuva kuri Mwezi Gisabo bari bafise ubwoko bemera, naho vyavugwa ngo ntibagira ubwoko. Ikindi cavuye muri iyo mwiherero w'imisi 287 n'ubwicanyi bwabaye mu 1965, 69, 72 n'intwaro y'abahima yakurikiye gushika mu mwaka 2005. Kuba abarundi batitayeho kumenya ivyariko birategurwa ntibabibujije kuba abahutu n'abatutsi vyahitanye. Iyo bitaho kubikinga bari kubishobora. Ni kenshi rero imvura ikuba tubona ikaturagara itaragwa ikaruhira kutunyagira, abajoba bakajoba, abatwagwa bagatwagwa. Ivyabaye mu Burundi ni kimwe mu vyo duhicirwa c'ubuzima, ariko n'ivyabaye mu bihugu vyo mu karere navyo nyene vyoduhicirwa. Igihugu c'u Rwanda ni kimwe mu bihugu dufise vyinshi duhurirako kuva tukiri mu bukoroni. Twese twakoronijwe n'Ububirigi. Iragi vyadusigiye ni kuducamwo ubwoko, abahutu, abatutsi n'abatwa. Mu Rwanda ho niho ubwicanyi bw'amoko bwahereye kuva mu 1959. Intambara yiswe Revolution yatumye abatutsi bahunga, ituma abahutu bafata ubutegetsi, ariko ntibari babufashe kugira bakumira abatutsi. MRND, Mouvement Révolutionnaire National pour le Développement. Ibyiza Président Habyarimana président fondateur un mouvement révolutionnaire, iharanira amajyambere y'igihugu, amahame y'iremezo ry'icyo cyiza n'ukuzamura igihugu ku buryo bunogeye abaturarwanda, ku buryo buvuguruza ibyariho. Ibyo bigakorwa n'abaturage
abanyagihugu ubwabo kandi akaba ari nabo bigenewe amahoro n'ubumwe bw'igihugu mu butabera n'uburyamire ibyo bizatuma twese kumvikana tugafatana urunana. uwashatse kubikora nk'uko ntiyabumaze ko na kabiri uwo yabaye perezida Gregoire Kayibanda. Ubutegetsi bumaze kuja mu minwe y'umuhutu Juvenal Habyarimana yaragerageje gutwarira bose nk'uko ubwiwe yavyivugiye. Icyambere nuko abanyarwanda twese twifuza amahoro. Abanyarwanda bose barifuza amahoro. Amahoro twayabaye mu gihe kirekire, ariko kuva ku itariki ya mbere y'ukwa 10 mu 1990 baraza barayadutesha kugeza n'ubu ngubu. Ariko rero ayo mahoro uko tuyashaka, turashaka ko ibintu byagenda mu murongo kandi bikagenda mu murongo ugororotse. Abatutsi bishakira amahoro bagumye baba mu gihugu cy'u Rwanda, umwe wese akaronka ivyo afitiye uburenganzira. Kuva Habyarimana afata ubutegetsi, hariho intagondwa z'abatutsi biyita Abahima bagumye bategura intambara yo gukura abahutu ku butegetsi. Leta ya Habyarimana ntiyigeze imenya ko impwemu abo Bahima bahema ari intambara, we yibaza ngo intagondwa azozigondera mu biganiro, hanyuma haba amasezerano yo kubana mu mahoro nk'uko yayasinye avyishimiye. Maze rero gushyira umukono mu izina ryanyu kuri ayo masezerano y'amahoro, nimumfashe banyarwandakazi, nimufashe guverinoma yanyu kuyashyira mu bikorwa, maze imyanzuro yakubiyemo yubahirizwa na bose kandi ibagirire koko akamaro. Mu buryo bwo gukurikiza ayo masezerano, hagiye gushyirwaho inzego z'ubutegetsi bw'igihe cy'inzibacyuho kindi, arizo cyane cyane guverinoma y'inzibacyuho yaguwe n'inteko y'igihugu ishinga amategeko y'inzibacyuho ndetse n'ingabo nshya z'igihugu. Izo nzego zikazahurirwaho na FPR Inkotanyi. Ndagira ngo nsabe nkomeje amashyaka yose ndetse nsabe na FPR ubwayo, ariko cyane cyane amashyaka yiyemeje gushinga guverinoma y'inzibacyuho yaguye, nyasabe gushishoza, nyasabe gushyira mu gaciro. Mbasabye kurangwa no koroherana no kudatsimbarara ku bitekerezo, hagakorwa ibishobotse byose kugira ngo aho tugeze hatazagira ubangamira undi mwishyirwa mu bikorwa by'ayo masezerano y'amahoro. Ibyo ntibyazanye amahoro, kuko ubwoko bw'Abahima bufise impwemu mbi yo kumena amaraso nk'uko ababuzi bavyeretswe. Dufite amoko abiri mu Rwanda, ubwoko bw'Ababanda n'ubw'Abacyaba. Bafite umwuka w'impyisi n'ise, tugiye kubasengera. Cyo nicyo kibaranga. Abacyaba n'Ababanda nabo tugiye kubasengera, kuko umwuka w'impyisi ni uranga ubuzima bwabo. Abenshi uzasanga bapfa bakenye. Turasengera ubwoko bw'Ababanda, ubwoko bw'Abacyaba, mw'izina rya Yesu turabasabira Mwami, ubabahore imyuka y'impyisi mw'izina rya Yesu. Ugiye mu ibohero ry'ahitwa Igitarama, hahoze hitwa Inyarutarama, ubonye amagorwa abahutu bari muri iryo bohero bahaboneye, ufise amahoro n'uwari Perezida Theodora Sindikubwayo yabonye inkotanyi zimusugereje mu mashamba ya Kongo, acagisabira uwabutwaza ibigwanisho kumwirasira ntagwe mu minwe y'Abahima.
umuntu aravye ibihe Uburundi burimwo kuva 2015 gushika 2025 birahuye neza neza n'ibihe u Rwanda rwa Havyarimana rwarimwo ku mpande z'abashaka kurutera no ku ruhande rw'abagira bategwe. Hari imwe mu mbi yo gufata ibintu minwe minenegwe aho vyashikanye igihugu cy'u Rwanda twarahabonye. Nta murundi n'umwe umutima akunda n'igihugu yo kwemera kuganzwa n'iyo mpwemu mbi yari yiganziye abari mu butegetsi bwa Havyarimana. Ico bikoze uruhande rutegwa iyo gwijajaye bihinguvu uruhande rutera. Haraciye igihe muri BBCC tubabwira ivy'ubwami bw'abahima, harababifashe minwe minenegwe, hari n'abashimye gutegera ku munwa nk'amangati, hari n'abashimye kugira ico bakoze kugira ngo baburizemwo iyo migambi mibisha. Bimenye Burundi Communication Center iri mu bahisemwo kugira ico bakoze kugira ngo integuro mbi z'abo bansi b'amahoro ziburizwemwo, kandi uruhara rwacu nabo nyene baramaze kurubona, kuko ibi biganiro dutanga buri munsi ego niko biratuzimba, ariko uwushaka kwiza wiwe asimba urugo. Bimwe mu bigabanya umuvuduko wo gushira mu ngiro ubwami bw'abahima nuko abantu benshi bomenya izo nteguro, kuko ibuye riserutse ntigica isuka, kandi biragoye gutega umutego utunyoni mu gihe uwutega twakubonye. Igihe Uburundi bwagira bwikukire, abahima bamaze imisi 287 batega imitego. Ico gihe abayitegwa ntibayibonye ntibanayibwiwe. Iyo mitego yaraguyemwo benshi kuva 1965, 69, 72 baca bamara imyaka 40 bari mu buja, kandi bari bazi ngo barikukiye. Mu gihugu cy'u Rwanda rwa Havyarimana abahima bamaze imyaka 30 batega imitego. Leta ya Havyarimana yarijajaye, abahutu bakaririmba ngo ni benshi, bakibagira ko 8 utumvikana usumbwa na 2 baje inama. Ivyashikiye u Rwanda 1994 twarayibabwiye. Ubu turinze dushika mu 2025 bakigaraguzwa gati iyo bahungiye mu mashamba ya Kongo. Uko biri kose baripfutse igihugu c'abavyaye, ariko kugitumbera batariko barakigwanira bizobahanga. Kukigwanira naho badafashe iya mbere nta wundi azoja kubacungura. Umuntu agaca yibaza ati mbega ko mu manama mpuzamakungu tubona leta y'u Rwanda yihaya ngiri muri Kongo kugwanya FDLR, ubu FDLR nayo yo kwitahira mu gihugu cabo ku neza canke ku nguvu, vyoba bitaniye hehe n'ivyo Kagame yakoze mu 1994? Mbega amakungu yotahura abo babatashe mu Rwanda nk'uko umenga aratahura abahima bo mu Burundi baguma bategura gutera biyise Red Tabara ngo ni impunzi zabujijwe gutaha. FDLR niyaba ikiriho koko yari ikwiye gukoresha ingufu nayo igataha mu Rwanda, na cane cane umunsi yabonye Red Tabara iteye mu Burundi yiyise impunzi. Ico gihe uko ijwi ry'inkoho ya Red Tabara rizokumvikana mu makungu, niko n'ijwi rya FDLR rizokumvikana mu makungu, kuko agateka k'impunzi gategerezwa kubahirizwa kumwe. Nimba vyemewe ko impunzi hunguka igwana, ubwo burenganzira buzohabwe na FDLR. Atari uko nitorera umuti ibibazo vy'impunzi atamaraso arinze guseseka ku mpande zose. Muri iyi myaka 5 twemirije abategura gushinga ubwami bw'abahima mu runani rwabo biyemeje kuyishikako vyanka vyakunda. Bimenye Burundi Communication Center ikabisavye abatayishigikiye bose kugira urunani rw'intamenwa, nabo bagira urunani rwo kuyigwanya, kuko uko biri kose abayishigikiye si benshi. Umuntu aravye isinzi ry'abantu bifuza amahoro. Amahoro afise ikiguzi, nico gituma ico kiguzi nawe wogishiraho, kuko no kumenya aya makuru birazimvye. N'ikimenyamenya benshi bariko bayamenya ubu mu myaka yose bamaze ku isi. Ico ni ikimenyetso c'uko iyo hataba uku kwitanga kwa BBCC, benshi bosubiriye kubona uruzi rubuzurirako batazi y'imvura yakubiye. Uzunanirwa kumva bikiri mu kiganiro, ababitegura bazobimwumvisha nk'uko ubu bariko bavyumvisha abigoma muri Kongo. Mu kinyamakuru ciswe l'Afrique en ébullition, mu Kirundi bisigura Afrika mu mazi abira, abatohoza kahise babiri, umututsi yitwa Marcel Kambanda abikoranye na Jean Pierre Chrétien benshi muzi, baragize icigwa ku bwoko buri mu bihugu vya EAC
kugira ngo vy'ukuri bamenyeshe amakungu ubwoko bwitwara nk'intagondwa muri kano karere hagati y'abahutu biswe peuple bantu n'abahima bitwa tutsi hima. Aho bagabo babiri bari bagije ibibazo harimo n'ibi: n'ubuhe bwoko bwifata ko buri hejuru y'ubundi? Icya kabiri, n'ubuhe bwoko bwibaza ko aribwo bwoba mu butegetsi abandi bagatora ubukorotse? Icya gatatu, n'ubuhe bwoko bumaze gukorerwa amahonyabwoko? Bwa kane, n'ubuhe bwoko bwobazwa abantu barenga miliyoni 10 bamaze kwicwa muri Afrika bazira ubwoko bwabo mu myaka itarenga 20? Muri ico kinyamakuru l'Afrique en ébullition, umututsi Marcel Kambanda na mugenzi we Jean Pierre Chrétien batangura basigura intango y'umutima w'ubwibone wibonekeza mu bwoko bw'abahima tutsi, bakagaya ubutegetsi bwose butwawe n'abahutu abo bita peuple bantu. Abo batohoza kahise bemeza ko amanyama y'abahima ava ahantu habiri: ahambere ivyiyumviro vyubakiye ku macakubiri bisa n'ivyo Hitlere yakoresheje. Ivyo navyo hari umugwi w'abahima n'abatutsi bitoye bagendera uwahoze ari perezida wa Amerika kubimwumvisha kugira ngo Fondation Bill Clinton ibaha inoti bazobikoreshe mu kurema ubwami buzitwa ubw'abahima, bace babubamwo babusangiye na Amerika n'ibindi bihugu vya Buraya, maze aka karere kitwe ko ari cibare ca Amerika n'abanyaburaya. Ubutare bwabo bwose biyimbire bene bwo nabo babate mu binogo rusangi babwimvyemwo. Uwo mugwi w'abahima bagiye kugurisha aka karere ni Perezida Yoweri Kaguta Museveni w'Uganda, Paul Kagame w'u Rwanda na Jean Baptiste Bagaza agitwara Burundi. Ico gihe uwari ku butegetsi yari Museveni, Kagame yari mwiperereza ry'igisirikare cy'Ubuganda, ico gihe yitwa Umuganda. Bagaza nawe yari yahungiye mu Buganda nyene igihe atembagarijwe na Buyoya, ariko integuro nuko inyuma y'imyaka 10 abahima bategekanya kugarukana Bagaza ku butegetsi kugira ngo akoreho nyabwoko ry'abahutu mu Burundi. Uko bari babipanze, Bagaza nta ngorane yabona ku Burundi kuko n'ubundi bwari bugitwagwa n'abahima, bwari bwafashe uwatemera ariwe Buyoya. Abahima bagumye bategura kwica Buyoya kuva kihaja kugira ngo ubutegetsi bufatwe n'umuhima azi uwo mugambi, ariko Buyoya avyikanze yacagandagura ababirimwo mwibanga ntangere atagwanko iri warerekana kuko yaragarukira no ku muryango wabuze. Igihe Buyoya yemereye ko mu Burundi hagaruka imigambwe myinshi, abapanze uwo mugambi baragize ubwoba ko hatsinze umuhutu umugambi utazobandanya, ariko Buyoya yarahumurije abarongoye amakambi ya gisirikare ko hazotsinda ubumwe n'amahoro. Perezida Ndadaye amaze gutsinda bashatse kumwica atararahira, Buyoya arabisubiza inyuma abasaba ko bobikora yahavuye. Bamaze kubikora yahavuye, Buyoya yarahatswe gutangaza ko Perezida Ndadaye yishwe na Bagaza. Benshi baca bamwagiriza ngo ariko arazimagiza amatohoza. Ikizwi nuko inama zategurwa zo kwica Perezida Melchior Ndadaye bose bazijamwo, naho igihe bamwiciye batabandanije bahuriza kuwoja ku butegetsi hagati ya Buyoya na Bagaza. Baca bahitamwo kuba barakoranye na Frodebu kugira ngo bategure ibizokurikira bitonze. Ico gihe baciye bashira ingufu ku gukuraho leta ya Habyarimana mu Rwanda. Baciye bakora mu 1994 mu Burundi hamaze gutangura intambara yo kwica abahutu mwibanga no gutangaza mu makungu ko ari abahutu bariko barica abatutsi. Umwaka w'1996 wageze u Rwanda barufashe, na ya myaka 10 Bagaza yari yarihaye yo kugaruka ku butegetsi mu Burundi yari iheze. Inama zisubira gukorana mu bahima barabe uwoshikana neza Burundi muri Empire Hima hagati ya Buyoya na Bagaza. Bagaza we yashaka ko abahutu bose bari mu mitumba bicwa n'abasoda bafatikanije n'imihari y'imisore y'abatutsi. Yari yararondereye financement abifashijwe na ministre wa mbere w'Ubwongereza Tony Blair, kuko ubwami bw'abahima bwari bufashwe mu mugongo n'aba Anglo-Saxon. Buyoya nawe yakorana n'uruhande rushigikiwe na Bill Clinton.
Buyoya amaze kubona ko Bagaza yamaze gukwiza hose mu gihugu urwaruka rw'abatutsi yaramenye n'imbarutso ko kuzoba kwica Perezida Sylvestre Ntibantunganya bwicanyi buce butangura aho hose butari bwashike. Bari bateguye kumwicira ibugendana, ariko Buyoya yari yamaze kumvisha Bill Clinton ko uwo mukenyuro wa Bagaza uza gutuma ikiroberi c'abahutu kija hamwe naco kimara abatutsi. Ico gihe Bill Clinton yamubwiye araba ubundi buryo bwokogwamwo. Buyoya acanyarutsa ikudeta, ategeka abasoda bari bugendana gukingira Perezida Ntibantunganya ntiyicwe. Uko niko indege yajemwo yaciye imusubiza inyuma, batanguye kumutera amabuye n'amazirantoke. Je trouve difficilement les mots pour décrire les souffrances indicibles qu'endure le peuple. Ico gihe umushikiranganje wa mbere w'umuhima Antoine Nduwayo we yari yamaze kuvuga ko ubutegetsi bwa Frodebu ugeze gukugwaho. C'était Boutezi et Teza. Aujourd'hui, c'est plus de 304 personnes du camp de déplacés de Bougendana en province Vitega qui viennent d'être sauvagement massacrés par les terroristes génocidaires. Parmi les victimes, on compte des enfants orphelins, des femmes et des vieillards escapés du génocide d'octobre 1993. Quelle horreur! De quoi sont coupables ces malheureux, déjà terrassés par la maladie, le froid, la faim et le désespoir, qui croupissent dans ce que l'on appelle pudiquement le centre de déplacés. Ces sanguinaires ne cherchent du bien pour personne. Ils ne luttent pas pour le pouvoir ou pour une autre quelconque raison politique. Ils veulent exterminer une partie de la population et mettre le pays à feu et à sang. C'est le serment qu'ils ont prêté lorsqu'ils ont embrassé l'idéologie du génocide qui sous-tend toutes leurs actions diaboliques. Détrompez-vous donc, ce sont des intégristes génocidaires qu'il faut combattre, qu'il faut débusquer et auxquels il faut refuser toute collaboration ou toute assistance. Organisez-vous de façon solidaire pour mettre en échec leur projet d'attaque et de destruction. À nos partenaires extérieurs, je voudrais dire ceci. Jusque quand allez-vous comprendre que ces terroristes parlent de négociations pour avoir le champ libre à l'achèvement du génocide? Ne voyez-vous pas que ces tueurs et leurs commanditaires massacrent les rescapés dans le but de faire disparaître les témoins du génocide, à l'instar de leurs compères génocidaires rwandais? Ne vous laissez pas abuser. Aidez-nous plutôt à extirper ce virus du génocide qui est responsable des tueries successives que connaît le Burundi depuis 1965. Si les autres solutions que vous préconisez n'y feront rien, si le mal n'est pas soigné à la racine, notre étonnement est grand face au silence de la communauté internationale devant les actions macables de ces criminels. Buyoya ntiyamugishije inama, bari bazi ngo naho indege mutwaye ku kirimba aca yicigwaho. Akiri mu kirere, inama yiswe iy'abashingantahe yari yamaze kurekura Buyoya ngo afate igihugu, biboneka ko ashigikiwe n'abasirikare. Umushikiranganji wo kwivuna abansi w'ico gihe niwe yatangaje iyo kudeta kuri radiyo y'u Burundi, aho yavuze ati: Le désordre sociopolitique
dans lequel est plongé le pays, l'impuissance des institutions de la République face à cette situation catastrophique, la démission de fait du président de la République, la banalisation des actes ignobles de génocide, des massacres et des tueries un peu partout dans le pays, les exemples les plus sanglants de ces derniers jours étant les boucheries de Boutezi, Teza, ainsi que les catombes de Bougendana. L'incapacité des partis politiques à faire face de façon cohérente à la crise et l'inefficacité avérée de la convention de gouvernement, convaincus qu'une telle situation est de nature à précipiter le pays dans le chaos et même à le faire disparaître en tant que nation. Les forces armées, garantes de l'intégrité nationale et responsables de la sécurité de tous les citoyens burundais, arrêtent à partir de ce jeudi 25 juillet 1996 les mesures suivantes. 1. L'Assemblée nationale, les partis politiques et les associations à caractère politique sont suspendus jusqu'à un nouvel ordre. 2. Après avoir consulté un collège de Bashingantaï des personnes intègres et des patriotes convaincus, issus de la société civile et de toutes les ethnies, un consensus s'est dégagé sur la personne de M. Pierre Buyoya, ancien président de la République, pour assurer les fonctions de président de la République de transition. Le président Buyoya a montré sa foi dans l'unité des Barundi et dans les valeurs démocratiques. Il aura, entre autres missions, l'organisation d'un véritable débat national en vue du redémarrage du processus démocratique, prélude à une vraie paix entre les Barundi. Ivyakurikiye uyo yamaze kuba perezida ubwa kabiri twarayibabwiye mu biganiro twatanze gushika Abahima bemeye ibiganiro vyashikanye ku masezerano y'Arusha nayo guhagarika intambara mu mwaka wa 2003. Abahima bamaze kubona ko mu Burundi vyanse ko Abahima bahiganzira kubera igihugu casubiye ku murongo wa demokarasi nk'iyari ihari batarica perezida Melchior Ndadaye, baciye batangura gukwiza hose ko bamwihenze ko Buyoya yari umuhutu. Kuva umunsi w'iyo kudeta, perezida Sylvestre Ntibantunganya yagumye aba aho yahungiye mu buserukizi bw'igihugu ca Amerika mu Burundi. Kuba rero Amerika yaremeye guha umwanya Buyoya nuko yabonye ko igisoda cyo Burundi gice gifatanya na FPR n'ico Buganda kugira batere Kongo babanze batsimbataza ubwami bw'Abahima muri Kongo. Ugwanko Abahima bari baranse perezida Ndadaye n'ubutegetsi bw'Abahutu wibonekeje no mu bana mu munezero bagize babonye imodoka ziherekeza Buyoya ziriko zirarengana mu gisagara. Uko Kongo yafashwe gushikaho bayiha umunyarwanda yitware twarayibabwiye. Imyaka hafi 200 Hippolyte Kanambe ariko ubutegetsi muri Kongo yaratumye Abahima bacengetera ico gihugu barica abene gihugu gushika mu byo tugezemwo ubu. Babikora bashigikiwe na Amerika, Ubwongereza n'ibindi bihugu vya Union Européenne. Ikiganiro cacu ntikigarukiye ngaha, nejo kizobandanya. Marcel Kambanda na Jean-Pierre Chrétien bamaze kubica hirya no hino, basanze Abahima ari bo nkwezi y'amabi yamashikira peuple bantu. Tuzobibabwira rero mu kiganiro gikurikira iki. Ntankeka kutabuze ico sigaranye mu bishobora kuguteza imbere. Terera iki kiganiro gishikire n'abandi, uzobufashije abandi nabo bashikirwe n'izi nyigisho. Muzomenya ukuri nako kubagira bidegemvya. Bimenye ntacyo bitwaye. Wowe ushaka kwidegemvya muri mwemu, umviriza ikiganiro bimenye ntacyo bitwaye. Bimenye Burundi Communication Center. Sagambe, ugwaruka turi nyuma yawe.